turabaramukije bariko baradukurikirana banyita CV Mix nkuko musanzwe mumenyereye. Iyo turiko turakora turafata akanya tukagenda gutemberera abanyempano, ariko hamandi y'abanyempano kandi abaguza tunga babandi baba bafise ibintu barakora tubona byo guteza imbere igihugu, bafise ibindi bintu barakora, tuba dushaka yuko bano bantu bagenda baramenyekana. Rero uno munsi ndi ahantu kure cyane hagati mu gihugu, kure gose, mvuze kure mwumve kure kabisa. Nibaza ko ari nko ku rubibe bw'u Burundi n'ikindi gihugu, ariko nibaza ko niko biri kose ndaza kugira amahirwe yo kubonana n'umuntu akora bino bintu, uyu mujene akora bino bintu kugira ngo nawe namwe mumumenye nibiburi basimugira kandi namwe mumwigirako, kubera ko abantu bariko barakora s'il-vous-plaît, hari abantu bariko barakora iyo keneye ibikorwa byabo mu bimenya. Rero nariko ndatembera nsanga umuntu akora ibintu bidasanzwe w'umworozi, afise yorora ingurube, yorora inkwavu, inkoko, yorora ibintu by'ibivoraye, no kuvuga ibintu bitandukanye bijanye n'ibiguruka, afise inka, afise ibintu byinshi. Rero no munsi mpise ntembera, murabizi ko abantu kenshi baba bakora mwene ivyo bintu baba bafise ubundi buhinga bwinshi. Iyo bajana uwo mwavu icyo twita commerce triangulaire, ni kuvuga kino kivyara kino kavyara kino, hama kino kikongera kagaruka hahandi. Rero ni kuvuga ko arafise imirima y'ibintu byose, kubera ko umwavu kenshi usanga bufise canke aba afise ibi bintu urabona nk'ibintu bigori, bino bitumba amazi kugira ngo bironke ico bikora, usanga abantu baca babigaburira ibitungwa bije gushongera bikazana umwavu navyo bagashongera bakawurimisha, bagaca bakora ibindi bintu, no kuvuga mwese mugaca mushikirwa. Kuri ino ncuro aha turi mu murima w'ibigori uteye igomwe, ni kuvuga umusozi wose ndiko ndamubona hano mu murima, na nifuza vraiment yuko adushikira hama akabaramutsa nkamwe bazi tubazo nka doce nka tune. Ni umuntu asobanutse cyane, arashobora kubavugisha. Yego turamukije mutama. Mahoro meze neza. Yego namahoro. Hama twako turatembera dusanga hano hari ibintu byinshi biteye igomwe. Yego Abantu batubwira ko ari mwebwe mukora ibikorwa bimeze nka gutya. Kubera ko twebwe tuba keshi iyo turatembera turavugana n'abantu bameze nkamwe, turabasaba akaje kugira ngo kuko muri abantu bagaciro cyane, tuba dushaka abandi bantu badakora ibikorwa nk'ibi bagira ikintu babigiyeko, kuko benshi banashaka bafise ivyumviro byo kubikora mugo batazi ukuntu babikora, ariko kumbure kubera ko baba babona hari abandi bantu babahaye ama motivation, barabereka ko bishoboka. Twashaka muramutse abikora dukurikirana, mutangure mubidondora, hama bishobotse tuganire tekakanya tukagira kanya. Murakoze cyane kuba mwadutera iteka. Kuba tanzire nitwa Nkurunziza Eric, nkaba nkorera ibi bikorwa ngaha kuri umutumba wa Ruhororo, kandi akaba ari wo mutumba mvuka ko. No mutumba wa Ruhororo uri muri wa commune Kabarore, mu ntara ya Kayanza. Hama birashoboka umuntu akaba harabokekeranya, no kuvuga dukikujwe n'umutumba wa Randa wo muri commune Kabarore nyene, n'umutumba wa Rutega wo muri commune Kabarore, hagaca habaho n'umutumba wa Cendajuru wo muri commune Busiga intara ya Ngozi. Hanyuma hakaca n'undi mutumba wa Magana wo muri commune Busiga nyene intara ya Ngozi. Niho bita Impara Mirundi. Impara Mirundi, zone Impara Mirundi. Ku bantu bahazi bamaze kuja mu Rwanda, nababwira ko turi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ni hepfo gatonya. Hano bavuga ko harimo Akanyaru, hama aha inyuma gato hari kaburimbi riva mu Kayanza rija ku Kanyaru, ku bantu bazaja Kigali, bajaza Uganda, bajaza Kenya. Nibaza ko ntibeshi nuko nyene. Yego tukiro ku bikorwa tubona biteye igomwe, twashaka hamande kutwidondora, tubwire Eric ninde kwanza, mu majambo atavunaguye, tuvuge Eric ninde. Eric ubu tuvugana n'umurimyi kandi akongera akaba umworozi. Ariko Eric muri iyo misi iheze yari umuforoma. Hari impamvu rero yatumye bihinduka umuganga abantu bakora kwivuriro bavura abantu. Yego n'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri. Yego niga iby'ubuganga. Hama duhaka gakuru rero kuba umurimyi nk'uyu unya yarize ubuganga bihurira he ko abize ubuganga kenshi usanga abaganga, kandi abantu kenshi bagize amahirwe yo koza intoki ku kazi. Sinzi ko mwamakorera cyangwa mwakorera abigenga muga ko ariko wose wari umuganga. Ukora ubihuza gute? Ngomba gusigura rero kuntu nahoje ibi bintu. Mu bintu twiza kwa muganga twarize ikuru ya nutrition, hariho n'ibindi hanyuma hagacabaho no kuboneka
ni ukuvuga muri nutrition harabamwo mu kintu cyantushije n'igihe umwana yafunguye indyo idakwiriye, ifungurwa idakwiriye, ni ukuvuga ugasanga hari ibintu biburamwo. Kurima naho rero ni hamwe rero dukura bya bintu umuntu ategerezwa gufata. Rero maze kwiga iby'ubuganga naravyize, ndaheza kandi ndabikunze, amashuri ndayaheza, ndaronka akazi, maze kuronka akazi impande y'igihugu cyo kunyizera, bakampa ubwo burenganzira bwo gushobora gukora ku bantu. Narahawe n'ayandi mabanga, ndashobora kurongora ivuriro nk'ivuriro ry'Ikabarore, ntuzenye hagati ya komine Kabarore, ni ukuvuga hari ivuriro narashoboye gutwara imyaka 6. Hanyuma ndaritwaye iryo vuriro naho narikora ko rero narikora ko numva muri jewe ko hari izindi mpano ziri muri jewe. Iyo watangiye kubikora? Ego, natangiye kubikora, naho nakora akazi ka leta, narongera kandi nkarima kandi nkongera nkorora. Mugabo intambamye zikahaba kwa kugwanana ku mwanya. Gutyo rero impano imaze gukura mbona kandi nisunze icivugo c'umukuru w'igihugu, umunwa wose ko woronka ico ufungura n'umufuko karonka ifaranga, nsanga nanje sinohara kugira umwete wo kugira ngo mpagurukane iyi impano, ngwize umwimbu ushobore kuboneka, hanyuma kugira ngo naba bantu bose bariko barakora bya bikorwa, babana badafungura neza, cyane cyane konzi ibiba bikenewe muri bimwe bya nanje ndiko ndayimbura, nshobore kugaburira abantu tugwanye. Ngira urumva reko harimwo ntibija kure yo kuvura n'uburimyi, ntibija kure kuko bivuye mu burimyi bija kuvura inzara. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay. Kugeza ubu kuvuga neza babyinje mu ryari? Jewe ibi navyinjiyemwo uhereye mu 2017, ariko akazi nagiye kugahagarika mu bihumbi itariki 11 z'ukwezi k'umunani mu 2021. Naravuze ati byari byo byose iyi matrikire irashobora gutora uyundi nawe akaza agakora, nanje ngende ku kivi, bamwe nsize ku kivi cyo kuvura, nanje ngende ndime, umwimbu uboneke, umwimbu ni waboneka hama baronka inguvu, sindi kure yabo, ndi hafi yabo. Aha ni nukuvuga kurima nabitanguye guhera muri 2017 buhoro buhoro, mugabo bimaze gukura nico cabinteye gutuma mu kwezi k'umunani ncafata ingingo yo guca mpagarika, kuko nabona umwanya wo gukora ibi bintu bibiri bija kugwana. Ico bituma mfata ingingo rero yo kuja nanje mu burimyi n'ubworozi, kugira ngo babandi ejo nanje baze bambone ndiko ndazana umwimbu, babandanye nabakora akazi neza. Kugera ubu twasanze umusozi wose kurenga iyo hirya, kogera kumanukiye fogira gute ibiraya, ibigori, ibitunguru, amatunda, ibivyamwa, ibindi bintu byinshi, byose ni byinshi. Uravye abakozi ukoresha babangana gute? Aha ndakoresha abakozi bagera hafi ku ijana, abo ndabakoresha kandi ndabafitiye ikimazi kinini, kuko hari ivyo banyegirako, kuko ubwa mbere ntaraza gukora kuri uyu mutumba kurima bapfa ukuntu barimye, bagafata imbuto bagacanga n'iyindi, bagacanga ibintu byinshi. Mugabo bamaze kubona ukuntu ufata imbuto imwe nkayikurikirana, bakabona ukuntu yimbuka, nabo nca ndabigishirizamo bagaca bagenda. Abo bakozi baba ariko barankorera, kandi nkaba mfise n'umugambi yuko nabo nyene ukwifuza kubashikana kure, ndabagirisha agashira hamwe, ndabigishe kwiteza imbere, binjira ahandi hantu bagira ikintu banyigiyeko.
abantu rero tumaze kubona ko abakozi ni benshi abahukira akazi ni benshi kugeza ubuwe ku bwawe nka wewe intambamyi hari intambamyi ubura nayo muri no myuga yawe no kuvuga uri mu bworozi intambamyi ntiyobura ubu nk'akarorero mfatiye ku mwimbu w'ibigori ku mwimbu w'ibigori tashoboye kwimbura itoni 30 toni 50 kuvuga rero intambamyi hari nuko usanga ivyo bigori turabura aho tubishorera kubw'ivyo rero kandi hagaca habaho n'ikibazo c'ukuntu tutaronka uburyo bw'ukuntu dushobora kubihingura mu buryo bwa none kuko turababazwa iyo tubona igihugu c'u Burundi bashobora kugiha iyindi shusho itameze neza tukabona tuko turarya ifu zivuye muri Uganda mu gihe tworonka amayidine de transformation tugashobora guhingura uyu mwimbu vyofasha ugasanga tukibikira ifu tukavuga tuti turagize stock y'ifu ku buryo inyuma y'amezi kanaka inyuma y'imisi kanaka abantu bakaronka igishinga ashobora gufungura iyo ni intambamye ikomeye cyane ku nkwavu nazo nyene harimo intambamye kuko tuzosanga inkwavu ziriko zirakoroka kubera abantu baburi iyo bazijana naho nyene nk'ubu tworo umuntu habayeho izine agatransforma zanya umuntu akazitekera mu ikopo tukarunka hanze tukabona ati made in Burundi bakabona yuko ibintu vyakorewe mu Burundi bakabona yuko uburundi burimwe abantu bari ku kivi bariko barakora jewe nanje rero nico cyatumye kimpagurutsa kugira ngo nshobore kugira mugabe intambamye rero tuca dukena duhura nazo nizo ubwawe kwirwanya akunguko naka akunguko kariho kuko ndakoresha abakozi batari bake ni benshi kandi muri abo bakozi uyu munsi ndiko ndaraba kubera mfata umwanya nkabigisha bakaraba none ibikorwa birivugira kuko iyo umuntu ariko araraba aravuga ati yewe byose harimo itandukaniro uko nakora nuko uyu muntu ariko arakora bigatuma rero nabo bagenda bambwira yuko hari ihinduka rigenda riba kuko wasanga ibirayi ibigori ibiharage bacangatiranya imbuto mu murima umwe ariko uyu munsi bikaba binezera akandi kunguko nuko ndumugwiza mbuto ubu rero abene gihugu barashoboye kuronka imbuto hagufi bikabafasha batiyo barakora ingendo za kure nk'aba bantu banyegereye ngahanya bikagenda birabafasha ugasanga nta ngorane bagira y'ibijanye n'ivyimbuto bituma kandi rero bifasha nyene n'igihugu kuko baca baronka bakura za mbuto n'umwimbu ugaca ugenda utera imbere kubaho turiho dukora ibikorwa hamwe n'ibi kindi naco nuko impande y'ivyo nuguruye n'ibotike nayo nyene tegeza kubafasha aho byavuye muri by'uburimyi no kuvuga aho bashobora gukura imbuto zirobanuye imiti yo gupompa ibitegwa gutyo turayidandaza bigatuma rero wa murimyi ivyo yarimye bitora hagufi kuna cyane kandi inkora n'ibintu babona bakavuga bati naka ibintu by'uwakora nta manyanga arimo kugera ubu hari amashirahamwe bamukorana ntashira hamwe na rimwe dukorana tukagira ko bwo tunavuga yuko abantu bokumvira ijwi bomenye yuko ku mutumba wa Ruhororo hariho umuntu afise impano nk'izi kandi bisabwa yuko yoshigikirwa kugira ngo wa mwimbu namba nimbura itoni 50 30 nimbura itoni 300 400 hanyuma nitwaronka ya mayizine transformation tushobore guhingura ifu ku buryo abantu dushobora kugaburira nk'abantu nk'ibihumbi byinshi cyane ku buryo aho bari mu wese akinovora akavuga ati ndiko ndajya kagari ko mu Burundi kahinguwe n'umuntu w'iruhororo kabisa kugeza ubu nagumeje no mvuga ikintu cyayizinde transformation no kuvuga ihinguriro y'ivyo tuba twimbuye we ku bwawe ubona habura iki hasigaye umwana ngo ingana gute kugira ngo ico kintu basi tugishikire umwimbo harungana gute kugira ugereranije urabye
mukiba nibi canke abandi bo barazifise canke bose biracabura gusa ko kumbura ico cimviro bataragira iyo ntambamye barayifise kuko impande yiwanje umwimbu wiwanje utari muke mwinshi no kuvuga hari abandi ku ruhande babura uko bagenza umwimbu wabo mu gihe rero iryo hangiro nihaye kandi igihugu kirimwe abantu kandi kirimwe abantu bakunda abantu bakora natwe twihaye ihangiro uko bigenda kose ko dutegerezwa gushinga iyo izine de transformation tugahingura ifu nziza mu buhinga bwa none bugezweho tukayitekera neza tukayishora no mu mahanga bakarya gafu kakorewe mu Burundi bakavuga bati mu Burundi bwabo ndi bahavuga uko hatari ahari no kuvuga rero nabandi rero mu gihe iyo izine yoboneka iryo hinguriro nabandi byoca bibafasha cyane kuko nk'ubu hari umwimbu mwagiye muraba naho mwagiye muca mwabonye yuko mu myonga yose hameze neza hari n'ibigomba kwera kugira ngo twirinde na bya bintu byo kuza bafata umurima wabutema baja kotsa bya bintu bibirahombesha babigira kuko babona atahantu bojana babitwara yo byiza yego kugeza ubu wowe nka wewe aho ugejeje intambwe ubona nka leta yo gufasha canke abarongoye intwaro muri rusange murakoze cyane kuri ikibazo kiza mu mbajije no kuvuga irijwi nibaze kuri zoshika kure no kuvuga jewe ico nosaba igisabo canje nuko noronka igitara kinini hagutse ndacari muto ndacari umujene wo gukorana n'abandi bajene igitara kinini cagutse kugira ngo wa mwimbu nipfuza kuko nipfuza gushika ko sindawushikako kugira ndawushike ko naho nuko ndonka ahantu hagutse hanini kugira ngo nshobore gukorera ahantu mbona ko hiyaguye kandi nuwo nshigikira nawe nyene kugira ngo iyo izine nshobore kuyishinga hama dushobore guhingura ifu nziza ikwije vyangombwa nawe nyene yogira ico afashije kugira ngo bishobore gutera uwo mugambi utera imbere kuko ni ku bene Burundi bose kugeza ubu bakenera nubuhe buryo batoramo okay murakoze cyane uwo dukenera hari nimero ya telefone nkoresha kandi nimero ya WhatsApp ni 68 49 20 86 68 49 20 86 dufise biro nyene ku mutumba wa Ruhororo aho batazira impare aho niho umuntu yoshobora kudutora hanyuma ni societe yitwa Mparanire gutera intambwe ni societe Mparanire gutera intambwe muzogenda muranabibona kuri logo yanje nkoresha iri mu mfunyapfunyo ni S Mpare T kuvuga ni societe Mpare tera intambwe ya hano hasanzwe hitwa Impare na societe yitwa Mpare birafite nisano cyane ego nibaza ko uko biri kose urumuhinyanyuzi umuntu avyumvise cyumva ko umuntu acubwenge kandi by'ukuri akora uko biri kose birafise iyo biriko biraja iyo byavuye aho ugeze niyo biriko biraja kandi twizere ko uko biri kose zobishikako hari akandi kantu wumva twaba tutavuze canke twaba twocako tunasezera abari ko baradukurikirana kugira ko nibaza ko tuzogaruka ibikorwa ni byinshi ngo dushobora kubikoza mu ganiro kimwe mu gusezera hari ko wobwira abari ko baradukurikirana ico nobwira abari ko baradukurikirana cyane cyane mpanura abajene ndabahanura yuko bohaguruka tugakora tukareka gutakaza umwanya ibyo gukora birahari kuko nuwokenera ko yogirwa inama yoza tukamugira inama kugira ngo dushobore gukora twiteza imbere twese duhagurukire rimwe kuko twese turi kumwe twese birashoboka hanyuma nkaba ndangije ndabashimira ubwa mbere nshimira Imana mushobora byose kuko niyo
igende dushoboza kandi niyo yanshoboje kwiyumvira ibi kandi kaba inshikanye naha ngeze uyu munsi y'intambwe ni kubera Imana. Hanyuma nkashimira na nyakubahwa umukuru w'igihugu adahengeshanya na ntajyo gushigikira abajene adusaba yuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Nawe ndamushimira cyane kuko iyo ariko aravuga hari hantu numva nkura n'ahandi hantu anshikana, kuko aravuga ati umuntu wese afise impano nahaguruka yikoreshe kugira igihugu gitere imbere. Ego tukaba dushimira rero mu ntara yacu nyakubahwa guverineri nawe nyene kuko nawe ntahengeshanya nawe nyene kutugira inama yuko ntabajene twokora. Nkashimira na mustanteri nawe nyene ntahengeshanya kutuba hagufi kugira twigishe ko dushobora gukora. Hanyuma ikindi naco nkashimira na agronome communale kuko aramba hagufi nawe nyene akangira inama uko nobandanya nkora ibikorwa. Nkashimira no mu monetere wo ngaha kuyu mutumba nawe nyene sinomwibagira. Hanyuma namwe nkaba ndabashimiye, Imana ibahezagire kuba mwashoboye gufata akanya nkaka mukagira ngaha mugaheba ivyanyu mugafata uyu mwanya. Namwe nkabasaba yuko mutera imbere mu byo muriko murakora ntibishike hagufi namwe bishike kure. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Nkuko roko turababwira abakunzi mwese mukomeye dukurikirana, nagenda babwire ko amahirwe yo kubona abantu nk'aba si kenshi aboneka, kandi ndagenda basabe ntituyapfisha ubusa. Twe murabona ko ico dushoboye turagikora, turigora tukava kure, habaho mu gisagara kure tukarengana ibisagara bitandukanye, tukagenda mu misozi mpaka ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda. Yeje murabonye ko turi iyonya za Muyinga ahantu kure za Cibitoke hose murabona ko tuguma tugendayo. Rero ntimuhengeshanye, n'undi wese yumva afise ikintu yobwira abandi yobereka, twe turahari kubwanyu kandi turi tayari turahari kugira ngo dushobore kugira aho hose mubona hari ibintu byiza nabibi barabivuga. Reka rero dufate kano kandi turababwira byiza nabyo mubibone yuko Uburundi ko bavuga siko buri. Uburundi ni igihugu ciza c'amata n'ubuki hirya no hino c'ibikorwa c'abagabo junja n'ijambo bafise ibintu bakora. Rero kubona umuntu nk'uyu unya haba hari undi nk'iyo mu Cibitoke ugasanga ntibazinanye, haba hari undi nk'iyo Gitega ugasanga ntibazinanye, mugabo bashobora kungana amaboko ejo bundi bakatuzana izina de transformation kugira dusigara turya kawunga, dusigara turya ifu iryosha nk'ibindi bintu byinshi twihinguriye twifitiye. Ahubwo gusa nuko usanga abantu nka batatu ngaha uzanye icyumviro ciza, bano baramugwanya, abandi ugasanga nimenga ntibamushikiye, hakazamwe amajaruzi ibyo avuga ukamenga ntibabyumva, ari ugasanga ari undi muntu kure bumva bahuzwa, ugasanga ari muri Amerika, ugasanga ari uri Buraya, yumva yogira icakoze kugira ngo iyi zini beho uzana imitahe. Hano hari abantu bashaka gukora, namwe ndabizi ko hari abantu bafite amafaranga ari kuri konte yicaye kumbure ashobora kwerekana ko ibindi mugabo ibi byo kunguka kurusha ibyo. Twagiye turaca mu myongo itandukanye ngaha, twasanze abantu bararimye imyongo isa neza, hano haratagaze, mugabo mwibiko yuko ibintu bikora babyimbuye bace babibika kugira ngo ibe izokoroka. Ariko umwimbo baba bafise nkahanye nabonye bararima ibitunguru, bararima ibindi bintu bidashobora kuramba, ariko bikeneye guhingurwa bikabikwa igihe kirekire. Rero ako karakanu kakabikwa kubyaza umusaruro. Mbega kwiburaya usanga imvura igwa amezi 3 canke za Misiri usanga itanagwa rimwe na rimwe barinda kuvomera, gute baturusha ubutunzi? Twari dufite igihugu ciza cyo gukoreramwe kugira ngo abantu bose batera imbere bunguke, hama natwe tubagwiza tunga kandi dukire, mugabo dukora kugira mu byumve shira inguvu hamwe, muzana iyo mitahe, muzana mu mashini, bino bintu bihingurirwa hano iwacu, hama tujane ama produits ni hanze, natwe abantu batumenye yuko twofasha n'abandi bantu mu iterambere, dufite ibintu byinshi twogerako. Murakoze je cyo nashobora gukora byari ibyo, hama abadukurikirana cyo tubasaba bya bindi, nimba ubonye kano karinki ugafate ugaha abandi nabo barabe, nimba ubona hari ibyo twakoze nabi mudushire muri commentaire ati kano kosora, nimba mwabona twakoze neza vuga ati felicitation, natwe biradutera intege. Hama kandi bitabuze no ku nuwo duterera n'ikindi nubwo duhamagara uri hehe twe turaza. Hama rero mugira umunsi mwiza, nizere ko ibyo twakoze byabashimishije. Merci.